Kuba ikintu cemezwa na benshi yuko ari ukuri, ntibisigura yuko guca kuba ukuri. Abo bantu benshi barashobora kuba babaye mu kinyoma imyaka myinshi ariko batabizi. Let's go! Muri kino kiganiro nagomba ndakwereke yuko ku bisanzwe ikintu gishobora kuba cemezwa n'abantu benshi si kuvuga yuko ari ukuri, ariko urashobora gusanga n'ibintu bishasha canke ukuri gushasha gushobora kuza kukiyongera kuri vya bindi wari usanzwe uzi. Rero ukazoba uriko urumviriza information nshasha canke ukumva ibintu bishasha, ntuzobiharira ariko uzogende umanze urondere kugira ngo ushobore gutahura, kugira ngo ushobore kwemeza yuko ari vyo canke atari vyo ku bwawe nyene, utamanje kwibaza yuko abantu bose muri quartier canke abantu mubana mu gihugu bemeza yuko ico kintu ari ukuri, ariko uzomanze urondere ku bwawe. Nkaba ndakuramukije nongera ndaguha ikaze. Jeff Havyarimana nkuko vyama mugomba muganire, ukaba uri mushasha utanze ari ugishika, ndagushimiye cyane yuko uciye umanuka ngaho hepfo ukagira subscribe, canke utarabikora kora subscribe, ukore no kuri karya gakengere kugira ngo uzohore wumviriza ibiganiro vy'amabica ngaha. Aha twama tuvuga ku bintu vyinshi, turavuga ku mafaranga, turavuga kuri business, turavuga kuri motivation, turavuga ku bantu, turavuga ku bintu, turavuga ku bintu vyinshi byoshobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika ku iterambere. Kera mu myaka ya kera abantu bari bazi yuko igiti cyonyene canke urubaho ariko rureremba ku mazi. Kuvuga igihe babibona canke bamenya ivyo bintu, baciye batangura gukora ubwato bukozwe mu biki? Bukozwe mu biti. Hama muri ico gihe abantu benshi cane cane abantu bari begereye amazi barabona canke bakavuga bati vy'ukuri igiti nico conyene gishobora kureremba ku mazi. Nukuvuga uzanye ikindi kintu gitandukanye n'igiti ati ivyo sivyo, ivyo ntivyoshoboka. Wumvirize neza. Ariko mu nyuma haraje abandi bavuga bati n'icuma kirashobora kureremba ku mazi. Barazanye iyo teori. Hanyuma barazana ivyuma, barubaka ubwato, bashira mu mazi, hanyuma n'icuma barabona yuko gishobora kureremba ku mazi. Bacatangwa kuvuga bati nukuvuga ukuri gushasha kwari kuje. Kuva ico gihe abantu benshi kubera ubwato bukozwe mu mbaho, murabizi imbaho hari igihe ushobora gusanga zidateranije neza ugasanga zirava. Kuva ico gihe baciye bijukira gukora amato ari mu cuma. Gushika n'uno munsi murabizi yuko ubwato buri mu cuma ari bwinshi. Muravyumva yuko bazanye ikintu gishasha. Ariko igihe bariko barakora buno bwato bw'icuma, ndabizi yuko hariho abantu benshi baguma bavuga ati ntibishoboka, ibi bintu ntibizoshoboka, iyi projet ntizoshoboka, iki kintu ntigishoboka. Ndabizi kenshi iyo umuntu avuze ikintu gishasha, abantu turafise tendance canke turafise ukuntu twama dushaka kuvuga ati ico kintu sico, kubera ico kintu tutari bwacumve canke ico kintu tutari bwakibone. Ukaba ukuze ufise imyaka myinshi uno munsi, hanyuma ukaza wumva ikintu gishasha bakigutayemo, ikintu gishasha kije, ukibaza ati mbega none iki kintu nukuri canke sukuri? Ariko kenshi ndagusavye uzomanze uvyitondere, umanze ugire amatohoza yiwawe, kandi ndizera neza yuko uzoshobora gushika ku nyishu. Ariko ushire mu mutwe yuko ivyo dushobora kuba tuzi uno munsi hashobora kuba hariho ukundi kuri. Mbere uko kuri ushobora gusanga kuhari, hariho n'igihe ushobora gusanga barakutunyegeje, ugasanga ni ibintu banyegeje, ahubwo baje kutubwira ibitari vyo kugira ngo twizere bijya bitari vyo, ariko ugasanga bimwe biri vyo by'ukuri ni ibintu binyegeje. Murabizi yuko isi tubayemwo irimwo ibintu vyinshi cyane gose. Harimo abantu batifuza yuko abantu bashobora kuronka amakuru meza, amakuru arimwo ukuri. Harimo abantu bifuza kugirira nabi abandi, ugasanga ayo makuru y'ukuri barayanyegeza, ariko bifuza kugushiramwo ya makuru atariyo kugira ngo imyaka yawe yose uzobaho canke
igihe cyose uzobaho ngaha ku isi uzokure wizera yuko ivyo urimwo canke ivyo ufise ari ukuri, mugabo ugasanga vy'ukuri iyo ugiye kugira recherche yiwawe canke iyo ugiye kugira amatohoza yiwawe ugasanga barakubeshe, ugasanga wabaye mu kinyoma. Ngomba ndakubwire ikindi kintu, umugabo n'umugore bari muhira bariko barateka, uwo munsi bari basumye isosiso, hanyuma umugore agiye gukaranga za sosiso ziwe mw'ipano amanza gukurako twa tuntu, muratuzi twa tuntu tw'impera tw'isosiso, aradukurako aradukata n'imbugita aradukurako. Umugabo abibonye aregera umugore amubaza ati mbega madamu sheri wanje ibi bintu ukoze n'ibiki? Hama umugore aramubwira ati nakuze mbona iwacu bakurako tuno tuntu mu guteka isosiso. Vyumvikana yuko ariko kuri yari afise, mu guteka isosiso yamanza gukurako turya tw'impera. Hanyuma rero kubera uwo munsi mama w'uwo mukobwa yari yaje gufungura ngaho muhira, murabizi ni vyiza ku miryango kwama bakorana, kwama bafungurira hamwe, kwama bariko baravugana, murabizi yuko ari ibintu vyiza kandi ari ibintu vy'igiciro. Aragenda abaza mama wiwe ati mbega mama, ati kubera iki igihe twari hariya muhira iwacu, igihe nakura, igihe cyose turiye isosiso muhira, nabona umanza gukurako turya tw'impera ukadukurako ukadukata n'imbugita, mbega vyava kuki? Hanyuma mama we aramwishura ati bo nanje nabibonye kwa mama wanje nawe yateka isosiso kurya nyene. Hanyuma rero ikiyago kirabandanya, mama wabo umva grand-mère yari akihari, hanyuma baca baramutelefona, aro mutamakazi umeze neza urakomeye? Mama nagomba ndakwibariza, uwo ni wa mama wa mugore ariko aratelefona, nagomba ndakwibarize ikintu kimwe, jewe ngikura nkiri ngaho muhira, igihe cyose dutetse isosiso ku mugoroba canke igihe tugomba dufungure isosiso, kenshi wamanza gukata turya tw'impera, mbega mama none vyava kuki? Aha ndi kwa wa mukobwa wanje arandembeje n'ibibazo, nashaka ico ndamwishura kuko nawe amanza kudukurako mugabo yabibonye nawe iwanje, none ga mama nawe wabikurako kubera iki? Aba ariko arabaza wa munyokuru hariya anya. Hanyuma umunyokuru arishura ati jewe turya tw'impera tw'isosiso nadukata kubera nari mfise agasafuriya gatoya. Muravyumva imyaka bari babaye mu bubeshi, muravyumva imyaka bari babaye mu bintu bari bazi yuko ari ukuri, ariko ugasanga rimwe rimwe sivyo, si ukuri. Ngomba ndakubwire n'ikindi kintu, hirya y'ejo haraheze nk'iminsi nk'itatu nararavye akavideo k'umu-influenceur wo muri Afrika akomeye cane ava mu gihugu ca Ghana, yitwa Wodemaya. Wodemaya yari yavuye mu gihugu cabo ca Ghana, hanyuma agenda gupasa weekend muri South Africa, hanyuma agenda muri restaurant, agiye muri restaurant bamuzanira ivyo kurya, yari kumwe n'abandi, hama muri abo harimwo abantu bo muri Ghana nabo muri South Africa. Muravyumva yuko ari abantu b'imico ibiri itandukanye. Hanyuma umukobwa yari yicaye ku rundi ruhande ariko bariko barasangira ku meza imwe, hanyuma aja gutora ivyo kurya n'ukuboko k'ukubamfu, bari bahejeje gusenga, agenda gutora ivyo kurya n'ukuboko k'ukubamfu kugira ngo ashobore gufungura. Hanyuma akibitoye aragenda aratamira, Wodemaya aca arahaguruka avuga ngo wo no ngo stop. I wanna say something here. Muramuzi akunda kuvuga icyongereza, abantu bamaze kumumenya. Hanyuma aramubwira ati twebwe iwacu ni igitutsi yuko umuntu ashobora gutora ivyo kurya n'ukuboko k'ukubamfu. Mwumvirize neza, ni igitutsi iwacu ko umuntu ashobora gutora ivyo kurya n'ukubamfu. Naguze ivyo kurya turiko turasangira, ariko utoje ukuboko k'ukubamfu bica bisigura yuko wangayiye ivyo kurya mu mico iwacu, mu gihugu iwacu. Hanyuma wa mukobwa aramubwira in South Africa it's normal, ni normal yuko umuntu ashobora gutoza ivyo kurya ukuboko k'ukubamfu, ni normal yuko umuntu ashobora kurisha ukuboko k'ukubamfu. Muravyumva yuko bamwe de l'autre côté mu muco y'iwabo bavuga bati nta kurisha ukuboko k'ukubamfu, ariko bariya nabo
bakabibona ibisanzwe. Ibi rero nico kimwe n'ibi nariko ndavuga. Kuba abantu benshi barakwemeje yuko ico kintu ari ukuri, ntibisigura yuko 100% ico kintu ari ukuri. Ico kintu ari ikintu c'urufatiro wofatirako ukajana mu buzima bwawe, ukavuga ati iki kintu ni ukuri, iki kintu imyaka yose, igihe cyose kizokwama gikorwa canke kimeze gutya. Kuba mu gihugu iwanyu canke aho uva bakora ibintu nk'uko bakora, ntibisigura yuko mu kindi gihugu uko ari ukuri. Urashobora gusanga mu kindi gihugu atari ivyo, atari uko babifata, bimeze ukundi. Ndizera neza yuko natanze uburorero bushobora kugufasha. Hanyuma ni vyiza kuri wewe uriko uranyumviriza, ni vyiza kuri wewe uriko urakurikirana kino kiganiro, ushitse imbere y'ikintu ubona yuko kikugoye, manza ugire amatohoza hanyuma urondere. Hanyuma ico nogusaba, muri bino bihe tugezemwo, n'ibihe vy'uko turonka amakuru mashasha, n'ibihe vy'uko turonka ibintu bishasha. Kubera iki? Kubera hariho la technologie ya internet, ni ukuvuga vya bindi vyose bashobora kuba baratunyegeje, vya bindi vyose bashobora kuba barabitse hirya bibaza yuko tutazobimenya. Hariho abantu bifuje kuva kera yuko ivyo bintu boshobora kubivuga, boshobora kubibwira abandi kugira ngo abandi bave mu kinyoma, abandi bashobore gutahura ukuri, ariko batashoboye kuronka uburyo bwo kugira ngo bashobore kubivuga. N'igihe baba bafise mu mutima bavuga bati dushaka kubivuga, ariko ugasanga ntibashobora kubivuga mu majambo canke bashobora kubivuga, ugasanga ni vyiza ko bamanza kwinyegeza imbere yuko bavuga uko kuri. Rero no gusaba yuko wokugurura umutima, hanyuma umuntu avuze ikintu gishasha, manza ugire amatohoza kuri ico kintu, manza urondere, manza wiyumvire kuri ico kintu, manza ubaze hirya no hino, banza uve aho hantu ushobora kuba uri, kumbure ubaze abandi bantu ukuntu bashobora kuba bakora ico kintu. Urashobora gusanga muri bino bintu baba bariko barakubwira canke muri bino bintu ushobora kuba uronse harimo ukuri koshobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika kuri vya bindi wifuza. Harashobora kuba harimo ukuri koshobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika kuri rya terambere ryawe. Rero ni vyiza yuko wokugurura umutima kandi ukama ufise muri wewe wa mutima wo kwama wiga igihe cose, wo kwama wiga igihe cose, kuko burya turacyafise ibintu vyinshi vyo kwiga, turacyafise ibintu vyinshi, turacyafise urugendo rurerure rwo gukora kugira ngo ushobore gushika kuri the best version of yourself, hanyuma ushobore gutera imbere kugira ngo ushobore gushika kuri bwa butunzi wifuza gushikako mu buzima bwawe. God bless you. Ndagushimiye kubona wakurikiranye kino kiganiro, ukaba utarabikora gushika ngaha, kora subscribe, hama share this video with your brothers, with your sister. Ndazi yuko ivyo dushobora kuba tuvuze muri kino kiganiro bashobora gukuramo ikintu gishobora kubafasha mu buzima bwabo bwa misi yose. Reka ndagushimire, Imana iguhezagire, ndizera neza yuko ivyo uriko urakora bitera biduga. God bless you. Let me see you in next video. See you next time.